ndongeye kubaramutsa abakunzi ba Kavyonzi TV muri kumwe na Sedu nko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku vyobo binini twokwitwa mataneo canke se amahandage vyatumye abanyamerika batsindwa muri Vietnam. Umwaka w'1955 waranzwe n'intambara nyinshi ku isi, aho wasanga ibihugu vyinshi biri mu ntambara. Na First Sudanese Civil War yabaye umwaka w'1955, aho abanyagihugu ba Sudani bariko baharanira ubwigenge bwabo. Mu kiringo hari benshi ku isi bari mu ntambara. Muri umwaka w'1955 abandi bari mu vyishimo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri New York, umwirabure wa mbere muri Afrika azwi ku izina rya Marian Anderson yigaragaje kuri stage mu gushira album yiwe hanze. Ico sico tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu. Tugiye kurabira hamwe ivyobo binini biri mu vyatumye abanyamerika batsindwa mu ntambara ya Vietnam yo mu mwaka w'1955 yarangiye mu mwaka w'1975. Kora subscribe kugira ngo muze muhore mukurikirana vyinshi bizoja bica kuri iyi channel ya Kavyonzi TV. Muhabikaze. Mu gihe c'intambara yo muri Vietnam, abakomuniste mu bufatanye n'aba Vietcong batahuye ko badashobora kunesha umwansi wari uhanganye nabo, ko badashobora kugwanira ku kibuga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bayitsinde. Iyi ntambara benshi murayibuka, yatanguye ku itariki 1 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'1955 irangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1975. Amerika ikaba yaratsinzwe muri intambara, ariko muko muraraba amafilimi yabo bakunze gukina berekana uruhande rwabo ko arwo rukomeye cyane gusumba uruhande rw'aba Vietnam. Biza kurangira abanyamerika ro batsinze Vietnam mu mafilimi atandukanye menshi mwagiye muraba. Ariko mu ntambara yahuje abanyamerika n'aba Vietnam mu mwaka w'1955 ntabwo ari uko vyagenze kumwe kunda kubiraba mu mafilimi. Muri ico gihe aba Vietnam mu guhasha abansi babo ari abanyamerika binyegeza mu vyobo binini birenza ko ivyatsi hejuru. Umunyamerika yaraswa amasasu menshi ataziyo aturuka. Nubwo ivyatsi muri iki gihe bitari bihagije, baravyirenzaho kugira umwansi wabo atabona aho binyegeje. Iki gihe umunyamerika yakoresha ivyuma bikomeye cyane kugira abashe kubona ibiri kure, canke abashe kubona aho aba Vietnam n'abakomuniste binyegeza, ariko vyabataye kuwa amazi. Ayo Amerika yaboneye muri Vietnam nka wa mugani bavuga mu Kirundi ngo inkende iri hafi gupfa ishami ry'igiti riranyerera. Bivaye n'ubushobozi Amerika yari ifise muri iki gihe, vyateye aba Vietcong n'abakomuniste kwimba ivyobo birebire kandi binini cyane bishobora kwakira canke kwihishamwe n'abantu benshi cyane. Ibi vyobo vyakoreshejwe n'aba Vietcong muri iki gihe vyimbwe ubwambere n'abene gihugu ba Vietnam barwanya ubutegetsi bw'abakoloni b'abafaransa nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Nyuma y'imyaka 10 iki gihe hubatswe ihandagi ndende cyane muri Vietnam kugira yubakwe. Abanyamerika ubwabo babishizemo uruhari, ariko ntibari bazi ko iri mu zizotuma batsindwa muri intambara muri Vietnam. Nk'akaroro k'ihandagi yava muri Vietnam igashika muri Cambodia, igihugu kibanye na Vietnam, uciye hasi mu butaka ni birometero amajana n'ayandi. Ushobora kwibaza icyatumye umunyamerika atsindwa muri intambara beka kuyobera, bivanye nuko twakuze twumva batubarira ko Amerika ariyo iyoboye isi. Icyatumye umunyamerika atsindwa sikindi nuko mu Vietcong yakoresha taktike y'inyeshamba yagwana yiruka, ndavuga guhunga no gutega umunyamerika ambush. Umu Vietcong amaze kubigiraho byose yaca yimukira mu kandi gace. Ivyo vyaraciye cyane inguvu abanyamerika kugeza ubwo Amerika yatakaje abasirikare barenga 58,220 ku ruhande rwa Vietnam. Usizemo n'abanyagihugu bo muri Cambodia bari baje kubafasha urugamba, nabo batakaje miliyoni 3 z'abantu bahapfiriye muri urwo rugamba rwo muri Vietnam. Hari byinshi byatumye Amerika itsindwa muri intambara. Twovuga nk'imibereho y'igihugu ca Vietnam. Hari gishanga cinshi, murazi neza ko Vietnam iri mu bihugu birima umuceri cyane. Ibi abanyamerika ntibari bamenyereye kugwanira mu gishanga nkuko. Abasoda benshi b'abanyamerika baragwara malaria niyo yabice. Imiti ntihabagirako, bivanye nuko Amerika ashaka kugwana intambara yo mu kirere. Mu Vietnam naho ntiyamworohera kuko yahanuye indege nyinshi akoresha amaroketi akomeye cyane. Indege z'abazizana umunyamerika imiti n'ibikoresho ndetse n'ivyo kurya vyahira mu kirere bitarashika ku butaka. Buri kintu cyose kigira intango kikagira n'iherezo. Ushobora kwibaza none se abanyamerika binje muri intambara gute, canke se inkomoko y'intambara kugira ngo bisanye muri intambara vyabagendeye gute? Inkomoko y'intambara yo muri Vietnam kwari kugabura Vietnam iya ruguru ikegukira abakomuniste, ndavuga ibihugu byishize hamwe kugwanya igitugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Amerika yegutiye Vietnam y'amajepfo. President Johnson Lyndon akaba yafashe umwanzuro wo kurungika abasoda benshi ku butaka bwa Vietnam. Ndabibutse neza ko uyu President Johnson ariwe yarayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe mu mwaka w'1955.
Amerika yisanze muri intambara ya Viet Congo uko itabitegekanye. Yatanguye yohereza ubufasha ku Bafaransa bari muri Vietnam. Niho Ubufaransa bwatangaza ko bugira bukura karenge muri Vietnam bivanye nuko hari imigwano y'abene gihugu bari kubaharanira ubwigenge bwabo. Niho Amerika yacikorokera muri intambara ya Vietnam aho vyayikomeranye cyane. Abenshi bapfiriye muri intambara ya Vietnam ku ruhande rwa Amerika bari abana bakiri bato, nta myitozo bari bafite kuko benshi babakura ku mashure bakabinjiza igisoda. Mu kiringo Vietnam yoyo imyitozo ihambaye bari bayifise kuko baratoza imyitozo yo kurasa abagabo, abagore ndetse n'abana. Bose bari bazi kurasa. Abenshi bitoreza mu vyobo vyimbwe kugira ngo bizofashe kugwanya umwanzi. Hapfuye benshi ku mpande zose, hononekaye vyinshi ku mpande zose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973 wari uyoboye Amerika muri uwo mwaka Richard Nixon niho yasinye amasezerano yo guhagarika intambara, aho bari mu nama yahuje benshi i Paris mu Bufaransa. Abenshi barabishimye bumvise ko intambara igiye kurangira muri Vietnam. Ikindi mwomenya muri intambara yo muri Vietnam yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1955 nuko umunyamerika yatakarije vyinshi, yatakarije amablende menshi, yatakarije indege nyinshi, yatakarije ndetse n'uburyo bwinshi. Byace bituma haba imyigaragambyo idasanzwe mu gihugu ca Amerika, aho abavyeyi benshi biraye mu mabarabara bariko bamagana iyo ntambara nta naho yari ifatiye, yari kirabamarira abana babo. Nuko murakoze cyane, mwari kumwe na Sedu ngo bisanzwe. Hasta la vista.